Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho ibiriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Uwikekwa ko ari umusuma yarishwe muri komine Rugombo. Ikiziga c'umugabo w'imyaka ishika 30 catowe ku mugwa mukuru wa komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi mu gitondo co kuri uwu w'Imana. Bane mu bikekwa barahagaritswe. Ku bw'amasoko mu gipolisi uwo muhisi yari umusuma komvyo azwi muri ako karere. Yanizwe mu gihe yariko agerageza kwiba ibikoresho vyo mu mazu ku mutumba Munyika ya kabiri. Ikiziga ciwe cari cuzuyeko ibikomere bisigura ko yoba yarakubitishijwe amahiri n'inkoni imbere yo kwicwa. Uko akaba ariko abanyagihugu bigana. Ayo makuru hakaba yemezwa na Gilbert Manirakiza, musitanteri wa komine Rugombo, aho atomora ko abantu bane bamaze guhagarikwa muri urwo rubanza. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi abacamanza batatu ba sentare nkuru y'igihugu bapfunzwe basaba kwezwa. Kuva mu ntango z'uwo mwaka abacamanza batatu ba sentare nkuru y'igihugu ya Bururi iri mu bumanuko bw'u Burundi bapfungiwe mu ibohero rikuru ry'iyo ntara. Ku bw'amasoko mu butungane abo bakozi ba leta bakurikiranwa ku caha co kurekura abanyororo bari bikekwa kuba barishe abantu bakoresheje ibipanga muri iyo ntara nyene yo mu bumanuko bw'u Burundi. Imbere ya sentare y'iyungururizo abo bacamanza bahakanye ivyo bagirizwa. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo buramvuye. Nayo kandi igitega hariko haravugwa ihagarikwa umwanya mutoya ry'abanywanyi b'umugambwe SNL riteye amakenga. Metusela Nijimbere, Pascal Nyambere ndetse na Nestor Ruciza barahagaritswe kuri uwu wa kane mu ntango z'umuhingamo n'imbonerakure. Ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD n'igipolisi baca bajanwa mu gasho k'ibiro vy'igendereza igitega. Bari bikekwa ku kugira inama itemewe n'amategeko. Abo banywanyi b'umugambwe SNL utavuga rumwe n'uri ku butegetsi uko ari batatu bose bari muri karitiye Nyabututsi mu gisagara ca Gitega igihe bahagarikwa. Vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi hari umusirikare yishe umuyabaga anakomeretsa umugabo w'imyaka ishika 60 igihanga. Ubwo bubisha bwabereye mu karere ka Gikungwe muri komine Gihanga yo mu ntara ya Bubanza iri mu burengero. Umusirikare yarashe abantu babiri. Abashinga intahe bavuga ko habaye imishwano hagati y'abo basivile babiri n'uwo musirikare bari mu bunywero. Umuyabaga umwe yariciwe aho nyene nayo umugabo w'imyaka 60 arahakomerekera. Uwakoze ubwo bubisha yarahagaritswe. Sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerera nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko mu ntara ya Bururi abacamanza batatu ba sentare nkuru y'igihugu bapfunzwe basaba kwezwa. Kuva mu ntango z'uwo mwaka abacamanza batatu ba sentare nkuru y'igihugu ya Bururi iri mu bumanuko bw'u Burundi bapfungiwe mu ibohero rikuru ry'iyo ntara. Ku bw'amasoko mu butungane abo bakozi ba leta bakurikiranwa ku caha co kurekura abanyororo bari bikekwa kuba barishe abantu bakoresheje ibipanga muri iyo ntara nyene y'ubumanuko bw'u Burundi. Imbere ya sentare y'iyungururizo abo bacamanza bahakanye ivyo bagirizwa. Mu rubanza rwo kuri ubu wa gatanu w'uwa mbere ntwarane 2024 imbere ya sentare y'iyungururizo ya Bururi abo bacamanza bavuze ko bakoze ico bategerezwa hisunzwe amategeko. Bakurikiranwa ku caha co kurekura abapfungwa 8 bagirizwa kuba baricishije abantu ibipanga.
ku bw'isoko mu butungane barekuye vy'agateganyo abapfungwa 8 bikekwa kuba aribo bakoze ibitero vy'imipanga ku banyagihugu bo muri komine Bururi mu mezi ya Rusama ndetse na Ruheshi 2023. Abo bacamanza basigura ko bataronse ivyemezo bisigura ko bogumizwa mu munyororo. Icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yabasabiye igihano co gupfungwa imyaka 7 n'igice no kuriha ihadabu ry'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi kuri umwe wese. Icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika abagiriza kuba baragize uruhara mw'ihungabanywa ry'umutekano w'igihugu. Abo bantu 8 bavugwa muri ivyo bitero barejejwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bururi kuwa 30/2024. Nubwo biruko ariko baracapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Murembwe mu Rumonge, intara ihana urubibi na Bururi, ikaba iri mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi. Isoko mu butungane ryavuganye na SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru rivuga ko icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yunguruje urubanza ku ngingo yo kurekura abo bapfungwa vy'agateganyo. Urubanza rwashizwe mu mwiherero. Nayo Igitega hariko haravugwa ihagarikwa umwanya mutoya ry'abanywanyi b'umugambwe CNL riteye amakenga. Metusela Nijimbere, Pascal Nyambere ndetse na Nestor Ruciza barahagaritswe kuri uwu wa kane mu ntango z'umuhingamo n'imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD ndetse n'igipolisi baca bashanwa mu gasho k'ibiro vy'igendereza Igitega. Bari bikekwa ku kugira inama itemewe n'amategeko. Abo banywanyi b'umugambwe CNL utavuga rumwe n'uri ku butegetsi uko ari 3 bose bari muri karitiye Nyabututsi mu gisagara ca Gitega igihe bahagarikwa. Bagirijwe kugomba guhungabanya inama y'abiyonkuye kuri uwo mugambwe yariko ikoreshwa na Terence Manirambona, inama yariko ibera mu nzu yakira ingenzi yaho nyene. Mu gasho k'igendereza Igitega ntibabajijwe ikintu na kimwe, ariko bategetswe gutanga umwidondoro wabo, bafatwa amasanamu, baca bararekurwa hafi isaha 1 z'ijoro uwo munsi nyene. Uwurongoye umugambwe CNL mu ntara ya Gitega, Leopold Ntatama, arababazwa nuko abo banywanyi 3 bahagaritswe bidaciye mu mategeko atamutahe, akiyamiriza politike ya kamwana wa mama. Leopold Ntatama akaba avuga ko adatahura impamvu ibaba ry'uwo mugambwe rirongowe n'umushingamateka Immaculée Ntaco Bakimvuna ribandanya rikora mu gihe ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu budahengeshanya gusubiramwo ko ibikorwa vyose vya CNL vyahagaritswe. Nayo mu yandi makuru kandi nuko hari umusirikare yishe umuyabaga anakomeretsa umugabo w'imyaka ishika 60 Igihanga. Ubwo bubisha bwabereye mu karere ka Gikungwe muri komine Gihanga yo mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'igihugu c'u Burundi. Umusirikare yarashe abantu 2, abashinga intahe bakaba bavuga ko habaye imishwano hagati yabo basivile 2 n'uwo musirikare bari mu bunywero. Umuyabaga umwe yariciwe aho nyene, nayo umugabo w'imyaka ishika 60 arakomeretswa. Uwakoze ubwo bubisha yarahagaritswe. Ivyo vyabereye kuri uwu wa gatandatu mw'ijoro kuri transversale ya mbere kubw'abashinga intahe. Bavuga ko habaye imishwano hagati y'umusirikare n'abasivile 2 bari mu kirabo. Mu gihe bariko barashwana, abo basivile baratse inkoho uwo musirikare yari yaborewe, bayijana ku kirindiro c'igipolisi aho akorera. Abanyagihugu baratinya ko hashobora kuba amabi asumbirije, uko akaba ariko bigana. Uwo yatswe inkoho yaciye aja mu kirindiro hatora inkoho yiwe, aho yaciye agaruka aho ayo matati yabereye mu kinyegero. Niho yarasa amasoro menshi hashwiragiza mu ntumbero yo kwihora. Niho umuyabaga yafashwe n'amasoro mu mutwe aca arapfa, nayo umugabo w'imyaka ishika 60 nawe harakomereka bikomeye mu gihe yariko haragerageza guhunga. Uko akaba ariko vyiganwa n'umwe mu bacitse kw'icumu agira ati narataye ubwenge. Uwo musirikare yahagaritswe na bagenzi we aca ajanwa i Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji. Aho apfungiwe ntiharamenyekana, ariko muri ivyo bihe abasirikare baca bapfungirwa mu gasho k'igipolisi kijejwe indero y'abasirikare. Kubera ivyo vyabaye, abanyagihugu bari mu gashavu basaba intwaro n'indongozi mu gisirikare kwimura abasirikare bose bo ku kirindiro ca Gihungwe bigenza nabi kandi bazwi ko batoteza abanyagihugu.
Umusitanteri wa komine Gihanga Leopold Ndayisaba n'uwujejwe ibikorwa vya gisirikare muri iyo komine barahumuriza abanyagihugu bakemera ko hazoba urubanza rudahengamye. Kuri uwo w'Imana mu gitondo igipolisi n'igisirikare cazindutse gikora umukwabu igihungwe abantu bashika 50 badafise ikarata ndangamuntu barahagaritswe. Abarekuwe batangishijwe umwe wese ihadabu ringana n'ibihumbi 2 vy'amarundi kuri umwe wese. Abanyagihugu bakaba bavuga ko bafise ubwoba bakibaza ko bashobora guterwa n'abagwanyi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abone canke subscribe urafyonda ko hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwifurije rero kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.